ndasubiye kandi kubiyegereza tubandanye ya nkuru yacu nyamukuru ya Bibiliya. Nabasize turi mu isezerano ryo mu Itanguriro 3:15 abahinga bise proto évangile canke le premier évangile, canke ahantu muri Bibiliya ubwa mbere na mbere Imana itanga isezerano, kandi isezerano ritubwira ivy'agakiza, ubutumwa bwiza, inkuru nziza y'agakiza itangura kuvugwa ubwa mbere muri Itanguriro 3:15, ariyo mpamvu tuyita proto évangile canke proto évangile canke évangile premier. Muri iyo nkuru nziza ya mbere muri Bibiliya Itanguriro 3:15 tubona Imana isezerana kuzosubiza ibintu mu buryo ikoresheje uruvyaro. Urwo ruvyaro akaba ari Kristo. Alors hano urufunguzo rwa mbere rumwe rukomeye cyane rudufasha gutahura inkuru nyamukuru ya Bibiliya ni ukuyisoma mu buryo bushingiye kuri Kristo, kuko ndibaza cyane yuko abansi ba mbere dufise batubuza gutahura neza Bibiliya ni twebwe nyene, ni kameremere kacu, ni gusoma Bibiliya mu buryo bwubakiye kuri twebwe nyene. Ariko Bibiliya naho igizwe n'ibitabo 36 idonda inkuru imwe, kandi ibidufasha kuyibona nk'inkuru imwe ni kuyisomera muri Kristo Yesu, ni kuyitahurira muri Kristo, ni kuyibonera mu muzo wa Kristo no mu gikorwa ciwe. Hano rero duhejeje kubona, twarabonye yuko Imana yitetse kuzosubiza ibintu mu buryo ikoresheje uruvyaro. Igihe Pawulo ariko yandikira Bigalatiya ariko ababwira ivy'uruvyaro, niyo yavuze ati mwibuke ko Imana ntiyavuze imvyaro, ubwa mbere yavuze la semence, uruvyaro, muri atari muri bwinshi ariko uruvyaro, kuko yari Kristo yarasezeranye. Nashaka umwanya mutonya tumere nk'abari imirongo mikeye itwereka ko Imana yari yaragenye kuva kera kuzosubiza ibintu byose ikoresheje isezerano ryo muri Kristo Yesu. Iyi mirongo kugira ngo tuyitahure, nashaka mubone yuko Kristo naho ari we sezerano nyamukuru, naho ari we Imana yagenye kuzokoresha kugira ngo vyose ibisubize mu buryo. Iyo mirongo turaba mwanya uburyo Kristo abirangura, canke ingene Imana irangura uwo mugambi w'agakiza biciye muri Kristo Yesu, ikoresha ibintu bibiri: ubwami n'amasezerano, le royaume et les alliances, ubwami n'amasezerano. Mwibuke yuko mw'itongo rya Edeni Adamu na Eva bari abami kandi bakaba abaherezi. Edeni ntiryari itongo gusa, mugabo yari nka temple, cari nk'ikibanza c'ihuriro ry'umuntu n'Imana, cari ikibanza cerejwe Uhoraho. Imana igaca ifata abantu ikabashira ku ruhande, ikabashira aho hantu, maze ikabahereza igikorwa c'ubuherezi ngo batunganye itongo nk'abariko barakora ubuherezi. Ubwa kabiri, Adamu na Eva bari bameze nk'abami b'abasuku, abami bariko barakorera uwundi mwami mukuru. Abandika Bibiliya ubwa mbere barabitahura ko hari les rois suzerains et les rois vassaux, haba hariho umwami mukuru n'abami subalterne, n'abami batonya, n'abasubordone mugabo b'abami. Hano dusanga Adamu na Eva bari abami batwarira uwundi mwami. Ibintu bibiri vy'uko Imana itugira abami ikatugira n'abaherezi, canke ubwami bw'abaherezi, dusanga ari ikintu gikomeye cane muri Bibiliya. Turavuga ku mpera ya vyose ingene Imana izoruhira kubikora ikiro yaramaze gusubiza ibintu vyose mu buryo. Turabe ingene iryo jambo ry'abaherezi n'abami rigaruka. Reka dusome, bamfashe gatonya hariya mu gitabo c'Ivyahishuwe, hariya murahibuka igice ca 5:9 n'uw'icumi. Twumve iyi nkuru iriko iravugwa mu mpera za Bibiliya, ivugwa ngo umurongo w'icenda, baririmba indirimbo sha
bati birakubereye kwakira igitabo no kumena ibikimatanije, kuko wishwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, uwacunguje amaraso yawe ukabahindura ubwami bw'Imana. Tumvise amaraso, twumva amaraso y'isezerano, ukabahindura ubwami bw'Imana. Umurongo w'10, ukabahindura ubwami bw'Imana yacu no kuba abaherezi bayo. Haleluya! Ukabahindura ubwami bw'Imana yacu no kuba abaherezi bayo. Haleluya! Ni kuvuga ko Imana niyamara gushira ibintu mu buryo bizohera abantu bayo bahindutse ubwami bw'Imana n'abaherezi bayo. Iyi nkuru yo mu Itanguriro tuyiravye yaheze, tuyisanga Kristo yasubije ibintu mu buryo abantu bo mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, kujya Imana yari yavyifuje yuko Adamu na Eva baba abami n'abaherezi, n'abana bavyaye bakaba ubwami bw'abaherezi, bakuzuza isi icubahiro c'Imana. Usanga ku mpera iryo jambo rigaruka ko Imana izotugira abami n'abaherezi ku bwa Kristo Yesu. Reka turabe ingene Kristo ari we rufunguzo rwo gushitsa uwo mugambi w'Imana. Abikorintho ba mbere 15, iyi mirongo ndayikunda cyane ku buryo nifuza ko muyumviriza neza, ko idufasha gukurikirana umugambi w'Imana tubirabira mu makonsepti y'ubwami hamwe n'isezerano. Ariko umuntu wese mu mwanya wiwe, Kristo niwe mushuzo, maze aba Kristo bazobonerwa bazuke ahazozira. Umviriza 24, iherezo rizoca rishika aho Kristo azoshikiriza Imana ubwami, niyo Data wa twese, niyamara gukuraho ubukuru bwose n'ububasha bwose n'ubushobozi bwose, kuko guhangama azokwama ahangame gushitsa aho azoshirira abansi biwe bose munsi y'ibirenge vyiwe. Umurongo wa 70, kuko handitswe ngo yamuhaye kuganza byose abishira munsi y'ibirenge vyiwe. Ariko ivuga itahawe kuganza vyose, iyivuga ngo yahawe kuganza vyose, biraboneka yuko iyamuhaye kuganza vyose itabiharugwamo. Mwumvirize 28, ariko niyamara gushikirizwa inganji ya vyose, niho n'umwana ubwiwe azoganzwa niyamuhaye inganji ya vyose, ngo Imana ibe vyose muri vyose. Haleluya! Tubona intumbero y'Imana ari uko Kristo azorestaura le royaume de Dieu, maze les sujets de ce royaume bakaba ari abaherezi b'Imana. Haleluya! Dusanga rero bino bintu bibiri tugumye tubikurikirana, niho dutahura ico Imana iriko irakora kuva mu itongo rya Edeni, aho Adamu na Eva bari bameze nk'abami batwarira Imana kandi bameze nk'abaherezi mu itongo rya Edeni. Itongo rya Edeni rimeze nka temple. Dusanga Imana iriko irarondera gushitsa uwo mugambi. Mugambi wibuke, ishitsa uwo mugambi muri Kristo Yesu agwara uvyara. Urero turabe ingene itanguye gukurikirana uwo mugambi, ingene igenda irondera kubishitsa biciye mu ruvyaro rwa Aburahamu. Urotwe biciye mu muhamagaro wa Aburahamu, ingene Imana iguma iriko irakurikirana uyu mugambi w'agakiza muri Kristo Yesu. Wibuke yuko Imana ntitangirwa, imigambi yayo ntishobora guhagarikwa. Naho Satani asa n'uwintroduije mu itongo rya Edeni kugira ngo agwanye umugambi w'Imana, nta gishobora guhagarika ico Imana yagenye kuva kera hose. Bashaka twuguriye amaso turabe ingene Imana ibikora. Mu Itanguriro 12 ihamagara umuntu kugira ngo uwo muntu imukuremo ubwoko, maze ubwo bwoko izibukuremo umuntu, maze uwo muntu nawe yongere ave mu bwoko. Navuze igishinwa nisigura. Aburahamu Imana imuhamagara nk'umu individu kugira ngo imukuremo ubwoko bw'Abisirayeli. Hanyuma ubwo bwoko bw'Abisirayeli bumeze comme les prémices du royaume de Dieu, bameze nk'umushuzo w'ubwami bw'Imana
abo bantu b'Abisirayeli bameze nk'ikigereranyo canke ni eshantiyo ntonya y'ivy'Imana izokora mu buryo bwagutse twise ubwami bw'Imana buri mw'amoko yose no mu ndimi zose n'imiryango yose yo mw'isi. Mugabo abo bantu b'Abisirayeli, ubwo bwoko bw'Abisirayeli ntibuzoshitse intumbero y'Imana mu buryo bwuzuye. Banahari kugira ngo rwa ruvyaro ari we Kristo azovuke mu Bisirayeli, hanyuma biciye muri Kristo Yesu havuke ubundi bwoko bwitwa ishengero. Naryo n'iryo shengero rice rimera nk'umushuzo w'ubwami bw'Imana, co kimwe Abisirayeli nk'uko bari comme les prémices du royaume de Dieu mu isezerano rya kera. Iryo shengero rice rimera nka echantillon y'ingeno y'ico Imana yifuza ku mugambi w'ubwami bwayo ingene uzosa. Abo bantu baserure ubwiza bw'ubwo bwami, baproklame ubwo bwami, batunga urutoki ubwo bwami nibwaza mu buryo bwuzuye ingene buzoba bumeze. Babeho bameze nk'abami n'abaherezi. Mbere Petero ariko arabavuga avuga ngo mukoranije kuba abami n'abaherezi. Iryo jambo ngo ndabaturira mu mwanya uri imbere niryo ryiswe Abisirayeli muri Exode 19 ubwo ndabaturira mu mwanya uri imbere. Dusanga rero Imana ihamagara umuntu umwe ikamukura mu ubwoko Abisirayeli, hanyuma Abisirayeli ikabakuramo umuntu ari we Yesu Kristo, maze umuntu akavamwo ubwoko aryo shengero, maze iryo shengero rikabamo umushuzo w'ubwami bw'Imana. Kristo rero niyagaruka ku mpera y'ibihe azoza kwetabisa bwa bwami bwuzuye. Haleluya. Iyo teme ya royaume ugumye ikurikirana yegeranya Bibiliya hamwe. Mbega ivya alliance vyo biza gute? Ivy'isezerano biza gute? Munyumvirize neza. Isezerano c'est un moyen par lequel Imana iriko poursuivre wa mugambi wayo w'ubwami bwayo. Ni ikintu kishoboza Imana kwinjiza abiri kuyakoresha mu mugambi wayo w'ubwami kugira ngo ibereke ingene abari mu bwami les sujets du royaume bakwiye kubaho. Reka ndavuge ni majambo make munyumvirize. Mw'itongo rya Edeni twaracumuye. Ni gute abantu bacumuye ku Mana bashobora guhinduka les sujets du royaume, bahinduka les sujets du royaume kubera Imana yavuze ati ndababariye trahizo yanyu ndayibabariye, cyangwa nuko uko gucumura kwabo guhanwa. Mbega bano bantu bo kwegera iyo Mana umwami muremyi gute bidaciye mu kimazi? Ibimazi rero arivyo bifatanye n'isezerano. Ivyo bimazi vyashoboza abantu kwegera ya Mana mwami, le Dieu souverain. Mumvirize neza igituma teme ya royaume ikomeye cyane. Icyaha cyacu cyo muri Edeni ntabwo ari juste kuba twarahonyoye icagezwe gusa gishinzwe, twagararije umwami. Iyo mw'itongo rya Edeni ubona Imana nk'umwami adasanzwe, nk'uko le contexte ya kera ya antiquité yerekana, ya magnifia le personnage de l'empereur, du roi, du souverain. Uratabure ko Adamu na Eva abavyeyi bacu icyaha bakoze muri Edeni yari une haute trahison contre un roi des rois. None ni gute abantu bagize trahison idasanzwe nk'iyo envers leur roi, leur souverain, bahinduka les sujets du royaume? Bahinduka les sujets du royaume gute? Ico cyaha cyabo gitegerezwa guhanwa. Ni gute iyo Mana bona yegera ngo bagaruke muri ubwo bwami? Ko mwibuke baciye birukanwa, kandi murabizi kure y'Imana hari urupfu. Mugabo ninde muntu amaze kuhereza yuko ari kure yayo yokwigarukana wenyene ngo ndagarutse ngo ndatashe ngo ngira ngaruke muri bwa bwami bwiza, bwa bwami bwa ya Mana yehera, ya Mana y'amahoro musure kandi ninjoyingere privilege zo kuba mu bwami bw'Imana, kandi wagiye ugararije umwami, kandi wagiye ugize trahison idasanzwe? Si ikintu coroshe. Vyasaba yuko Imana yonyene twacumuyeko
uyo mwami w'icubahiro twahagararije aza kuturondera iyo twagiye kuyerera kure yayo, akadutora, agaca twigisha ingene dukwiye kumwegera au travers ibimazi. Biciye mu bimazi, Imana yari kwireka abantu ingene bashobora gusubira kwegera uwo mwami kandi bakaba les sujets du royaume. Haleluya. Nashaka tugaruke muri concept rero y'amasezerano ya kera. Imana ituganiriza mu rurimi twumva. Igihe Bibiliya yandikwa hariho ibintu twita les alliances. Ibi bintu by'amasezerano s'Abisirayeli babitanguye ngo Imana agiragire amasezerano n'Abisirayeli. Usanga ari ibintu byariho n'imbere y'uko Abisirayeli Imana ibaganiriza muri urwo rurimi rw'amasezerano. Turabizi yuko Aburahamu yaraza abantu bita Abaheti. No munsi ivyigwa bicukura kahise icyo mu découverte archéologique yerekana yuko ubwoko bw'Abaheti bapratika ibijanye n'ama covenants, ama alliance des millénaires longtemps imbere y'uko Abisirayeli baganirizwa muri urwo rurimi rw'amasezerano. Ingene vyagenda nuko umwami mukuru wenyene niwe yafata initiative yo kurondera umwami yatsinze canke yatsinzwe, akamubwira ati je ndashobora isezerano nawe. Misi yose initiative y'isezerano yafatwa na mukuru, ntabwo ari mutonya yasaba ngo ndashaka ngo tugirane isezerano. Umwami mukuru byo bita le roi suzerain niwe yavuga ati wewe, akavuga un petit royaume yanesheje yatsinze canke imukikuje batanganye nguvu, akaba ariyo yinisya isezerano. Ibi twibutsa yuko Imana ariyo twari twahagararije kugira ngo tugaruke mu busabane nayo, tugaruke mu bwami bwayo. Byasaba ko ariyo yonyene yinisya isezerano. Ubwa kabiri, uwo mwami niwe yapoza les conditions. Ntabwo le roi vassal, umwami yaneshejwe, siwe yashiraho les conditions z'amasezerano. Umwami suzerain nkuko babita niwe yapoza les conditions. Izo conditions rero turazibona Imana ibwira Abisirayeli ngo bakora ibi, bakora ibi, bakora ibi, baze bumvira ibi, baze bumvira Imana, baze bumvira ibyagezwe. Ica gatatu caranga amasezerano ya kera, haba hariho les promesses. Les promesses, abarundi kubera mu Kirundi byose twabisobanuye ngo amasezerano, alliance na promesse biratandukanye. Les promesses zaba ziri muri alliance. Alliance ni iryo sezerano mugabo ririmwo amasezerano, ivyiza ukorerwa hamwe wumviye les conditions z'isezerano. Rero uwo mwami yaravuga ati niwanyumvira, niwemera ukaba un roi vassal, ugakora ivyo ndakubwiye, nanje ndagusezeranye yuko abandi bami nibagutera, igisubizo canje nico kizokwintervena. Nibagira ikibazo nzogifata nk'icanje, nzomobiliza aho source yose mfise kugira ngo ndaguprotege. Niwe yamusezeranira ivyo azokora. Ubwa nyuma imivumo, curses, imivumo, uwo mwami yaraca amahani le roi vassal, le roi suzerain yaraca amahani le roi vassal, amubwira ibizoshika hamwe agararije. Akamubwira ati sha nzoza ndagukatagure n'abana bawe bose n'umuryango wawe wose, igihugu cawe nzogihindura imisaka, ntawe uzompungira, ndakubwiye nzogwash. Akaprononsa de malédiction. Nkuko tubibona mu bitabo cya Levitique n'icya Deutéronome, hose tubona, haba muri Levitique 26, haba Deutéronome 28, hose tubona naho Imana ivuga imivumo izovuma Abisirayeli hamwe batayumviye. Ubwa nyuma naravuze ngo imivumo y'ubwa nyuma hari icyo bita la ratification de l'alliance, cyangwa gushira igikomo ku masezerano. Yari yo etape ya la ratification de l'alliance. N'igihe abo bantu rero baza bakemeza ko iryo sezerano ribaye en vigueur. Hanyuma ingene vyakogwa birasa cane n'ibyo tubona hariya mu Itanguriro ica 15. Ni kuvuga barafata ibikoko bakabihimbaguramwo ibihimba, bagafata ivyo bihimba uko bakabitondeka bigahinduka nk'inzira, hagati hakaba inzira. Ivyo bikoko bakavyica, hanyuma hagati y'abahuzuye amaraso. Hanyuma abo bantu basezeranye amasezerano, kuko amasezerano yaraba hagati y'abami akabaho hagati ya les individus. Mugabo reka tuvuge kuri ba bami, uwo mwami yemeye kuzo le roi vassal
yaca arengana hagati y'ivyo bihimba vy'inyama vy'ibikoko n'amaraso basheshe, akavuga ati nk'uko bino bikoko vyahimbaguwe aba ariko nanje nzohimbagurwa hamwe n'inaho nyanga rino sezerano. Abarundi bavuga ngo buri sezerano ngo niwarimena naryo rize rikumena inda. Rero barahana amahani bakahatifya, baje kuhatifya rero bagaca bagira umunsi mukuru, bakarya bakanywa bakanezerwa. Ingene Imana ihamagara Aburahamu mu 15 mugira ngo nafate ibikoko abihimbagure. Abihimbaguye kiretse inyoni gusa ntizatahimbagura kuko nyene ngira tuba dutonya, aca abwirwa ngo yicara biteramire. Yateza kurindira Imana kugira ngo ize kuhatifya iryo sezerano. Mugabo ngo akirindiriye ngo aca arasinzira, ngo umwiza w'umuzitanya uramutwikira, maze ngo Uhoraho aravuga, arahamagara Aburahamu. Yasinziriye atashoboye kurindira Imana ngo ize kuhatifya iryo sezerano. Ibyo byose Imana yabikoze novuga nti intention kugira ngo yerekana yuko umwana w'umuntu kubimuturukako, kubimwega, atoshobora kuzigama rino sezerano, atoshobora kubera amaso rino sezerano. Bizoba bihagaze ku Mana ubwayo na bonte yayo n'urukundo rwayo n'ubuntu bwayo kugira ngo rino sezerano rize rirame. Imana iciza ikirahira ubwayo, maze ngo ubwiza ngo umwotsi urapfunduka muri bijya bihimba vyakataguwe nka sinye ya shekina y'ubwiza bw'Imana. Imana ubwayo irirahira yuko ariyo izozigama iryo sezerano. Ariko mwibuke ko amaraso yaba yasesetse muri rya nzira yose, Imana niyo izoriha ikiguzi c'iryo sezerano, kandi ico kiguzi n'amaraso y'umwana wayo. Muri Bibiliya ahantu hamwe honyene Pawulo ariko arasezera abakuru bo muri Efeso ntihavuga ko Imana yashesha amaraso. Ibitabo vyakozwe n'intumwa, Pawulo ariko arasezera ishengero ryo muri Efeso, ibitabo vyakozwe n'intumwa. Mu vy'ukuri naho bigoye kwakira, Imana ubwayo niyo iriha ikiguzi cy'iryo sezerano mu gusesa amaraso. Mu gice cya 5 cy'itanguriro tuko turabona ikintu ca alliance giseruka kigaragara, kuko Imana izohava ihamagara ubwoko buzoturuka muri Aburahamu ngo nabo baze kuhatifya l'alliance ku musozi w'Isinayi. Dusanga ikintu ca alliance kiza kuzuza ikindi cagutse iryo sezerano. Abo bantu bameze nk'ubushuzo bw'ubwami bw'Imana bazokwegera Imana ngo bazogera biciye mu kibazo. Bazoshobora gukorera Imana gute nk'uko Adamu na Eva bari bakwiye bahamagaye kuyikorera mu itongo rya Edeni. Bazoba ubwoko bw'Imana biciye mu kimazi. Nibuke ko hariya mu gitabo igice ca 17 cyo mu Itanguriro, Imana irashimangira iryo sezerano, igahindurira izina Aburahamu ikamwita Aburahamu, ikamuhereza ikimenyetso cyo gukebwa. Ariko hariya mu 22 igeza Aburahamu kumubwira ngo atange Isaka, atange uruvyaro rwiwe. Mu busanzwe ikintu gutangwa n'ikimazi nukugira ngo gishobore gukonsoma uburake bwose bw'Imana. Isaka yategerezwa guhanwa nk'umunyavyaha. Yari umwana wa Aburahamu, ntiyari umugororotsi. Bitwereka yuko twese imbere y'Imana n'abapatriarche imbere y'Imana bakizwa n'ikimazi. Tubona Isaka ategerezwa guhanwa akicwa, ariko Imana igacibwira Aburahamu ati hariya ku ruhande hariho igitungwa, hariho emberiye, amahembe yafashwe mu ntuze mu vyatsi, yafashwe mu gisaka, genda uyitore igire mu gishingo ca Isaka. Dufashe ko Isaka yari yarepresenta abisirayeli bose comme l'enfant de Dieu, kuko Bibiliya izohava yita abisirayeli bose ikabita ngo c'est le fils de Dieu, ni umwana w'Imana, ni ubwoko bw'Imana, ni imfura y'Imana, majambo y'akoresho bya kera. Ariko n'abisirayeli bwose nk'ihanga
bategeza gucungwa n'ikindi kimazi, un sacrifice de substitution, un sacrifice de substitution. Ico kimazi kitubwira mu gishingo Yohana mu gihe ciwe arakibonesha amaso, kuko ivyo bimazi byose by'imisozo ya kera vyabura, vyavuga irindi sezerano rizoza kandi rizoba ratifiye biciye amaraso ya Yesu Kristo mu kimazi kitubwira mu gishingo. Ibisigaye byose byari bimeze nk'igitutu, ariko Yesu araza akaratifya isezerano rishasha hamwe n'ubwoko bwiwe, ahinduka ikimazi kitubwira mu gishingo. Nuko rero Yohana amwitegereza ariko aravuga ati, nguyu umwangazi w'intama w'Imana akuraho icaha c'abari mwese. Ni wese ariko banyumviriza, intumbero y'Imana ntimuvyibagire, Imana kwironkera ubwami bw'abaherezi. Imana ikura muri Aburahamu, ibukuramo ubwoko, ubwo bwoko kirabuhamagara ibukura muri Egiputa kugira ngo ibukoreshe mu gushitsa ya ntumbero yayo y'ubwami bw'abaherezi. Ariko nabo nyene bategeza gukizwa n'ikimazi. Imana yavuga ati, nimushire amaraso ku bishima ryango kugira mushobore gukira umumarayika w'urupfu azorengana kwica abanyavyaha bose. Abisirayeli bameze nk'abanyavyaha bose, ariko babwirwa ingene bashobora kwegera Imana, babwirwa mu buntu bw'Imana ingene bashobora gukira uburake bwayo. Ab'Imana yatoranije ibahereza ingabire yo guhishurirwa inzira y'agakiza, arico kimazi ca Yesu Kristo. Mu gushira amaraso ku bishima ryango, abo bantu ibakiza uburake bwayo, ikabatwara ku musozi Sinayi ngo ihatifye isezerano nabo. Mugabo mwibuke, mu kuhatifya isezerano nabo ni kugira ngo ibagire ubwami. Isezerano ryuzuza ikindi kintu kinini. Niyo mpamvu nkunda kuvuga yuko lotemi kotora Bibiliya yose si bimaze nk'uko bamwe bakunda kubivuga, c'est le royaume. Ahubwo biciye mu masezerano Imana yironkera ubwoko bumeze nk'umushuzi w'ubwami bwayo. Abo nabo Imana ihamagara ko bahamagarirwa kuba abami n'abaherezi. Muri Kuvayo 19 umurongo wa 5 no 6 n'ukuri nimwanyumvira nzobatandukana n'ayandi mahanga yose, maze muzombera ubwami bw'abaherezi. Kuvayo 19 umurongo wa 6 dusanga ari intumbero y'Imana, ari ukwironkera ubwami bw'abaherezi. Ukuri Imana yifuje kuva mu itongo rya Edeni nico izokwirongera mu ishengero biciye muri Kristo Yesu, itugira abami n'abaherezi, kugira ngo Yesu Kristo niyaza aze yetabise ubwo bwami, aho abavuye muri Kristo mu ndimi zose tuzonagurwa tukagirwa basha, maze tukaba les sujets du royaume, bahinduwe kandi bahawe ubwiza bushasha, kandi tuzohimbaza tuzotazi Imana yacu ibihe bidashira. Abo Bisirayeli bahamagarwa rero gutyo, ariko gaca bigishwa ingene muri ubwo rugendo, muri iyo nzira y'Imana yo gushitsa umugambi wayo, bakwiye kuyegera biciye mu bimazi. Igitabo cyose cya Levitike kibigisha ingene bashoboye kwegera iyo Mana biciye mu bimazi. Bahabwa n'ibindi vyagezwe bibibutsa yuko ari une théocratie, ari ubwami bw'Imana. Ivyagezwe bahabwa ingene bakwiye gutunganya igihugu, ingene bakwiye gushiraho ibi na biriya, vyerekana ko Imana ibafata comme un royaume, une théocratie, Theos Kratos. Bano bantu bameze comme un échantillon y'umugambi wagutse mfise ubwami bwanje. Rero Abisirayeli barahabwa ivyagezwe n'ivyo, barahabwa ivyagezwe muhare, kuko Imana niyo le souverain, ibwira abantu bose ngira bakwiye kubaho, ntuciwe ntukasambane. Barahabwa ivyagezwe bijanye n'ibimazi, ariko barahabwa n'ivyagezwe civique bijanye no gutunganya igihugu comme un royaume y'Imana. Reka uno munsi tugeze hano mu nyigisho zikurikira tuzoraba ingene biciye mu mwuzo wa monarchie muri Israeli gushika ku mpera y'isezerano rya kera, ingene Imana ibandanya ipoursuiva uwo mugambi wayo wo guserura ubwami bwayo mw'isi nk'uko yabiteguye kuva kera hose. Ubuntu bw'Imana bushiramira imitima yanyu muri Kristo Yesu.